umukobwa umuravye ubona naye mahera utoja hejuru uvuga ati vyasino yamurenza mu kumuko wewe batatanga oya wivuga iwawe umanze umwihweza ariko wanze umwihweza umarabe taye uvuga ati sino renza ya nohindukira tura hindukira Ewana big up bro. So tutubwire ijambo rimwe gusa ni kubera iki uwo muha 500,000 kubera atagira nyashi bro Ewana thank you Vous êtes marié? Non, moi je suis pas marié. Ah, ok. On croyait que tu allais au moins nous dire combien, quelque chose que vous allez donner à la famille comme cadeau. C'est pas... Comme nous on fait pas ça, je sais vraiment pas vous répondre. On va faire une fête de mariage, oui, où les deux familles vont mettre de l'argent, mais on va pas dire l'homme va donner de l'argent pour la famille de la femme. On n'a pas ça. Aba anyi ko ari babiri barimo barahariye uyu unyavuze yuko hari inkwano atorenza uyu mukobwa nawe ndashaka ndakubaza uyu mukobwa ugerageje kumuraba naye mahera utoja hejuru mu kumuko hejuru mu kumuko mu bisanzwe ntibona kurande gwe wawe wabona nk'umwe uko kungana mu big dream none ni muto vraiment agereranye kandi bisigura ko woci noshenda mu kwama Kenya ngo kubera asanzwe ari muto ya none barabiki mu gutanga amahero urabi. Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko ari hanze yacu mu nkundire babwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye no gira ndabaye ikaze mu kiganiro cacu arico cyanyu mushikizwa na Joe Omario ukuri ya Gatech TV ndakubuza kugira subscribe kugira tubandanye tugira umuryango munini kandi wagutse muri gwa rukundo nyene. So uyu munsi rero nariko ndatembera ngiye gukorera ikiganiro muri Kepasa aho sanze nkorera ikiganiro cyambona Miss Marayika ndibaza benshi muramuzi cyanavuga ati reka rero ndamwegere tuyage kuko ari mu bantu yashaka gukoresha by the way nashaka ko dukorana ikiganiro reka rero ndamufatirana kuko bavuga ngo urongora umusazi ngo aramujyaniranya. So mugumane natwe rero ari kumwe n'indi muhungu sindamenya ati uwo muhungu bari kumwe n'umusheri wiwe canke n'umugenzi wiwe bisanzwe. Miss Marayika muramuzi yorora ibifyera abantu b'Imana yorora ibifyera abantu benshi bagicumva iyo projet baratangaye sana ariko iyo projet menya yuko ari projet imutunze ni projet imugaburira ni projet bakinira inzu ni projet udashobora kugaya. Perezida baratubwira ngo tworore imisiba ngo tworore isazi bamwe muri twebwe twabifata nka blague ariko Miss Marayika ni umwe mu bakobwa yabifashe abibyaza umusaruro. Ni ibintu adandaza haba nko ku bakongomani murabizi yuko igisagara cyacu cya Bujumbura ciza gihurumbirwa n'abakongomani cyane. Abidandaza ku kiro nimba nawe ukeneye gutanguza iyo project guys please mwegere azobigufasha. Nguyu rero Miss Marayika namaze kuba ndi kumwe nawe hamwe n'umusheri wiwe araza kubitubwira hamwe n'umusheri wiwe mwihanganire ndabasanze mu barabara ariko nizera yuko umenyera ibintu by'amarezo sose ntacyo bitwaye yego. So tugume dutambuka rero ntibavure ndabicira urugendo rwanyu. Okay nta kibazo ndababonye muri kumwe rero mwibarabara ndetse navuga tujye mutipa ari kumwe na Miss Marayika bega barakundana canke n'abagenzi. Mu bisanzwe n'umugenzi we wanje kuva kera twariganye n'igihe twari tukiri abanyeshuri urumva umuntu we wanje cyane. Tene ngiye gukora hajya kuri Kepasa yego ngiye gukora ikiganiro gusa rero nari nkeneye gukora ikiganiro nawe ariko kwanda kuzi yuko uri umuntu ukunda kwiruka sinakubwira ngo tugende gukora ikiganiro nabanda gujaniraniye ariko reka tubandanye urugendo rero. So mwari mu bikino mwari mu twede story twariko turaharira nivuga ivyo bariko baravuga tubwire ngo muharira ofete bro umukobwa n'umujema sana rero hari igihe tuyaga inkuru ugasanga twashitse kure cyane rero muzi twadushyitse mu bintu by'inkwano aguma vuga amahera menshi ajya kuri high level amahera abo muko ateye ubwoba aguma ngaruka hasi ku miliyoni
kubavuga ati akwiye umuriyoni Ego sha. hama nawe wibona ko Wa mu kwiyanga miliyoni bampa muri Marayika niwe yambwiye. hama nawe ukibona ko kwiyanga Oya wakuriye just mpaririye. Si mvuga ayo bazoma. Mugabo. tubandanye dutambuka Miliyoni ni mukeya. Narabe basadunze. Kuko ndarenge. ni ikihe kintu wofatira kukumva yuko uwo muha umuriyoni asivuze ko no muhumuriyone ko sije nzomuko sindi sheri wiwe. Sije nzomuko. okay umuriyoni uri umusheri wiwe Ageze guko bumpagahe. Bo basi ari umuntu ashizemo no kwiyubaha akaraba n'ukuntu utigita n'ubuzima yo Emilio Senks harige yapiga bien sûr kandi rero niyo menshi ya mbere abaho atorenze kameme bana abajene bubu mu gukora ibintu byinshi bro tura ibintu byinshi Ugiye gupawura je ku ruhande rw'iwanje d'abord manza gukunda umuntu umuntu we kuganda mukunde haro karite manza kuraba okay imbere yo kunda ibindi bintu byose nyashi nyasi atagira tagira nyashi urumva suraba ro Miss Marayika wacu manzurindire erega sindi ko ndondera indya zo gufungura zijya mu nda kwanza nyashi ntiribwa Merci tubanda. cyambere ni nyashi ivyo mindset biza mu nyuma n'inkoni zirayizana mindset bro ukira kumwiga wewe ukira kuba wabonye nyashi bisigaye biraba mu nyuma kandi sinzi umuntu abwiye abakobwa badafise nyashi bibaza yuko umukobwa afise nyashi atagira mindset barakavuga ngo murabe mindset ntimurabe nyashi none ndababwiye ko abantu bafise nyashi batagira mindset haro nabavuga ngo Imana ngo yabahaye ubwiza ngo ividura ubwonko kwigitaba ubwiza n'ubwonko ikabuba kubera iki kubera ko ucabibaza kubera wowe ubwiza ubutabufise ucabibaza ko ufise ubwenge hubaka intuze hubaka nyashi oya basi kuko wampaye miliyoni 5 ama uda yaba hari kuza umuntu ari courbe bien wari kumuhangaha bon afise nyashi iri ya bien n'ibitaye vyiza turaba n'ikindi hari igihe na famille yabo cuyiraba d'abord na famille hari igihe yinjiramo mu bintu vy'inkundo bro ega nawe nyene mu kunkunda ntaba yaravye jewe gusa hari igihe na famille yinjiramo mukanya yo kwambwira ngo na famille uraraba yuko ari umuryango w'abakobwa gusa apana yuko babavukana n'abahungu no muri famille urinze inda nukaraba ugatohoza iki kintu sinagitaho avukana n'abakobwa gusa ahandi akavukana n'abahungu gusa bitandukaniye ibi ni ne uca abarakarusha ufite ndabwira ikintu kimwe bro dufate bavukana nk'abakobwa gusa dufate nk'abakobwa batatu canke babiri okay wowe ugatwara umwe muri bo yakoze mugasanga vye wabo afise ibintu byinshi ugasanga afise n'itongo rinini ibintu nk'ivyo wewe nubwo ushomera uraharura ati misi hajya ahantu je nzogenda kwagaburana kwera ko nta mutipe n'umwe arimwe turabatipe gusa twigiye gukura y'abakobwa nimba umuntu rero dufate nk'umuntu bamakuye hamwe abakobwa umuntu bamugiye gutora umugore hamwe dufate ari yitwa nka Fabrice canke Martial dufate hajya ari gatongo ryabo canke parcela yabo je na Martial tuzodandaza atirizo ari jewe na Martial na Fabrice nivyo cyuharura ko bajya bavukana abakobwa gusa nimba bavukana abakobwa gusa nimba twebwe twabatwaye je na Martial na Fabrice biga ibintu by'iwabo nivyo twebwe abatipe batatu ni muca muvyegukana urumva nk'uwo muntu hageze kumukwa ukacerera ivyo bintu biba biri wabo ukaceranya na nyashi n'ubwiza afise urumva ko amahera ashobora kwiyongera ntushobora kugereranya n'umwe avukana n'ibihungu gusa please umunyashiless wowe bikora fo yuko tugiye rero ubu gucagura umukobwa turaraba ni wabo
sivyo ndakubwiye ariko ahubwo uhageze gukwa Mm. umanze kuraba Mhm. wamushimye c'est normal mugabo hageze umwanya wo gukwa Ogukwa. manzi haruzi Turakaraba. Imbere yo gutanga inkwano. ni nkuko investisa amahera ahantu Mhm. nzokunguka iki nanje Yes, bitere burya ingomba nembesemo aya mahera muri bino biterwa haramera. haramera Je nabonye iri intambara yanyu nta numwe yotsinda uyundi. Kuko uyu avuga ati je nubwo atanyashi fise brain, fise mu mutwe. We nawe ukavuga ati atanyashi nta kintu na kimwe twoyaga. Reka ro turebe uyundi muntu. Atari muri twebwe. okay Tumuhanuze tumubaza ati uyu mukobwa ubona wo mukwangahe. angahe okay Guys, akavuga pilo Emilio Sengsa nzo bansinze sawa ntitubaze umwe kubera ashobora umwe kuja kuri kote yawe cyane kote yuyu tubaza abantu batanu abo bantu batanu ni kuvuga haza kuvamwo umwe yatsinze ituro 3 uzowatsinze ituro 3 azoba yatsinze uyundi okay sawa guys mugumane natwe uyu muhungu yavuze ati harama yaratorenze uyu mukobwa we nayo gatwe kawe uyu mukobwa umuravye ubona naye mahera utoja hejuru uvuga ati jasino yamurenza mu kumuko wewe batatsanga oya wivuga iwawe umanze umwihweza ariko wanze umwihweza umarabe taye uvuga ati jesi norenza ya nohindukira tura hindukira hindukira Ese mubaye ko none tumuhaye nka 500,000 si sawa urasobanura merci ebana big thank up you bro so tutubwire ijambo rimwe gusa ni kubera iki wo muha 500,000 kubera atagira nyashi bro ebana thank you gusa afise mindset mu mutwe iyo bapanze neza project yego afise project nta mahera uca wongera ko kubera ako kantu kubera afise imigambi miremire iki kubera ako kantu nta mahera ukongera ivyo vy'imigambi we ntibikuraba About nyasi nta kindi kintu ashaka so guys watsinze inota rya mbere riri kuri uyu aba anyi ko ari babiri barimo barahariye uyu unyavuze yuko hari inkwano atorenza uyu mukobwa nawe ndashaka ndakubaza uyu mukobwa ugerageje kumuraba naye mahera utoja hejuru mu kumuko hejuru mu kumuko quatre millions kubera iki 4 millions ni mwiza arabikwiriye mu majambo ma hari abatipe bavuga ati jatanyashe ufise Jesse shobora kukurenza nta mahera menshi no guha urumva bica bivana na guza umuntu we nta manyashe ukunda oya were sinivugiye jewe we nta nyashe ukunda basi gatwe kawe nawe singe neye kuvugira abandi nyine we ubwire gatwe kawe nta nyashe ukunda ndazikunda mugasi wemviriza suvuga ngo ndazikunda ariko biri muri byinshi ushobora kuraba uyu mukobwa ntimwari muzinanye ntiwamenye n'ubwenge bwiwe gute uhise utora 4 millions urazina bro uri umubosi oya umva suvuga ngo ndi umubosi ahubwo nyene nabonye yega ari umuntu mwiza ari umuntu nase comportement nziza cyangwa umuntu yitwara nabi iki urashaka kumubona bima nk'umuravyi urashaka kubona yuko atakabikiyo okay bana merci sana urakoze cyane yego rimwe kurindi. Donc on avait fait un débat. Oui. Combien on devrait me doter moi? Bah, je pense que je suis peut-être pas la meilleure personne. Non, c'est pas la peine. Bon, tu n'es pas la meilleure personne, on le sait, mais on aimerait que si tu étais quelqu'un qui allait venir me doter, combien tu allais payer? Et en fait, dans ma culture, on ne fait pas de dot. Oh, oui. Du coup, j'ai aucune idée de ici au Burundi combien. Vous êtes d'où? Vous êtes d'où? Moi, je suis belge. Ah, belge. Mais il y a quelque chose qu'on donne aux familles? Même pas. Non. En Belgique, les époux se choisissent et voilà, ils se mettent ensemble, ils mettent leur argent ensemble. Et vous êtes mariés? Non, moi je ne suis pas marié. Ah, ok. On croyait que tu allais au moins nous dire
quelque chose que vous allez donner à la famille comme cadeau. Comme cadeau, c'est pas... Comme nous, on fait pas ça, je sais vraiment pas vous répondre. On va faire une fête de mariage, oui, où les deux familles vont mettre de l'argent, mais on va pas dire l'homme va donner de l'argent pour la famille de la femme. On n'a pas ça, nous. Ah, mais si on essaie d'estimer, combien t'allais me dire Non, mais comme on le fait pas, on va pas essayer d'estimer. Pour nous, c'est quelque chose d'assez merci particulier. quand même. Merci à vous. uyu muhungu hari amahera yavuze yuko atorenza mu gukwa uyu mukobwa. None nawe witegereje uyu mukobwa ukaraba ataye yiwe ukuntu ameze, ukaraba n'uburyo ari hamwe, nayahe mahera utorenza mu kumukwa? bivanye n'ukuntu ko hajya mu gukwa umuntu n'umusanzwe rero nta giciro nta kiguzi Ntawe nta kintu wogura umukobwa, ariko ni sembore gusa yo gushimisha abavyeyi cyane cyane. Mu gihe muba mwamaze kumvikana mukabwihurizako, c'est-à-dire que mba bari intumbero mushaka gushikako, mushaka gushinga urugo canke n'ubugenzi, ariko nibaze kutashobora kumukwa ari ubugenzi. N'urugo bashaka gushinga urugo. Bugingo rero sasa ari urugo, namanza mukaraba kwanza kazoza. Mu gihe mubonye rero sasa no ku buntu birakunda. No ku buntu birakunda. Ubona uyu munyara kuntu wo mutwara. Twabihurije ko. Okay, reka dufate yuko wewe ufite miliyoni zigera ku 10. Uyu mukobwa ushaka kumukwa aze iwawe mufatanye imigambi. Uwo muhamwangahe muri izo miliyoni 10? Izo miliyoni 10. Nizo miliyoni 10 ndamanza kuraba kwanza kazoza. Hanyuma nkaca ndamusigurira nti ndafisaye. Yego. Ndaguhe mwangahe. Kugira ngo kubwawe rero ukiriwe uramuhanuza. Wakwemo ivyo uzokora byose ukari gihe umukobwa usanga avuze ngo umubwiye ati ndafite miliyoni 10 atubona no guhamwanga gace usanga akubwiye ati zana izo miliyoni 10. Donc ibyo utarinze urabicishamo wowe uvuga ati fisaya nza kumupropose ati fisi zino miliyoni wowe ubona uwo bufise zingahe ubona wo muhanga uje kumpa ati dufashe mfise 10 tuba ko turasha tugabura 10 miliyoni 5. Yego. Cameraman. Ufise 10 miliyoni imbere n'inyuma. Ucukuramo 5 miliyoni 5 gasi nisizo umukobwa. Nizo kwa nyina w'umukobwa. Nizo kwa nyina w'umukobwa. Erega uramenya nawe nta kiguzi cy'umuntu kihari. Uraga mu ntoki. Manzure ndire. Bavuze ko ugomba kuba umukobwa. Ndiko ndamuha. Murabe rero manzura umuntu ugomba ukwe dabo. Imbere yo gushira kigiye. Mu bisanzwe ntibona ku ruhande rw'iwawe. Wabona nk'umwe uko kungana mu big brema. None ni muto brema agereranye. Kandi bisigura ko woci noshenda mukoma Kenya ngo kubera asanzwe ari muto. Ya. None barabiki mu gutanga amahero urabi. Kawaje nakubwiye ko ari ku mutima. Kandi umuntu kamuha agaciro. Turakonza umutima wawe brema. Yego abandi baraba amataye iki. Merci beaucoup. Aya gusoma rito muharuramo ununsindisha turamukuramo frame kiracyari kimwe ku kindi ubonye ntiri wararaba n'ivyo ubwiza honye oya yaravye ofete ubyo yabigize ko ari wewe wese yabigize ko ari wewe wese ndafise 10 miliyoni sino kwa 5 oya nta 5 urumva amajana 5 oya nta 5 ivyo bintu niyo mpamvu iryo jwi ryo tutashobora kuri class tuzace tugike ahubwo muzoce mugiki iyi nkumi n'uyu musore ariko baraharira iyi nkumi nimwe ivuga ati hari amahera itorenza uyu mwigeme mukumuko muri dote we nawe uyu mwigeme umwihweje ubona uyu musore ari amahera ngaha atorenza uyu mwigeme uvuga ngo biragoye kwishura Alice we urabona ukuntu ameze uyu mukobwa sipoza ko uyu musore ari grand frère wawe ugomba ucagurire amahera y'inkwano azoha uyu mukobwa ni kuvuga inkwano izoja iwabo w'uyu mukobwa nangaho ubona atorenze nkaza ko tumiliyoni nka 5 ko ari sawa. Oh my god merci sister ufatiye kuki n'ukuri uvugisha ukuri ufatiye kuki so duharuye ibyiki gihe karaba karyo bimeze mu nkwano urabizi ni byinshi dukuramwo ibyombo byarazimbye
ibyo mbuharuye amahera abiko yonyine inkwano reka dusupoze ko ivyo vyose bitazova mu nkwano byose umusore yavyirondeye abifise okay uwo mukwa ngahe dufate nka musaza we mukwa ngahe ngahe atibwe yego none so uco mwafatiye ko sinzi ubu yewe fatira ku taye gusa kumataye yego fatira kuri taye kumubona parance physique byose ngira ubwenge uyu bwenge ntibuboneka wewe fatira kuri apparence gusa apparence physique ibintu nibanza ko ari sawa ntacyo zibiri arazivuze wowe wambwiye imwe n'inusu wavuze zibiri kandi ubu niko yari umukobwa ni ko yari umukobwa yazokugayisha nivyo ariko ntaribi wakoze cyane yego zibiri ni bon kubera uyavuze Emilio 5 ijwi ro rigiye kuri uyu unye uyafise abiri nawe ufise rimwe merci beaucoup yego guys reka ro tuvugane n'uyu muntu hari mikashi uyu muntu wene wagomba ducira urubanza uyafise amanota abiri uyu nafise amanota abiri iyi nya ni finale muta turashaka uturabire uyu mukobwa niye nkwano ubona utomurenza uvuga ati jewe ufise amahera akwiye numva niyubatse neza ngo amagire mariage no mudota aya mahera je ku bwanje ikintu cy'inkwano ntabwo twoshobora kuraba ataye umuntu twihweze uko angana cyangwa uko asa kugira ngo ushobore kudetermina inkwano yiwe ahubwo burya umwana abagabwa n'umuvyeyi umuvyeyi rero ku nkwano asabye nk'uko na bibiliya wanashaka ibivuga utegerezwa kuyubahiriza bingaye ngombwa ukayitanga uyafise ukayatanga ariko iyo bishitse ukaba udashoboye kuyaronka murashobora kuganira n'umuvyeyi ni we wenyene afise uburenganzira ku mwana wiwe hanyuma agashobora kugabanya ugaheza ukayatanga okay spoza rero uyu unya ari umukobwa wawe sivyo uyu muhungu aje kumusaba nayahe mahera ubona wobwira uyu mutipe aguye kuri uyu mukobwa wawe je bibanye nk'ubu genda mubonye nk'ubu nyene yego sinzi uko ari burya biravana n'indero uba warahaye umwana nk'ubu ndashobora kuba nzi iti umwana wanje arakubagana kabisa bikaba bizwi no muri quartier yego abashobora kuvuga nti iconka yemwe uwo munkurira akagenda kije noshimira Imana canke bikavana n'ukuntu nzi afise indero ukuntu yitwara runtu nubwo atawushobora kumenya ikiri mu mutima w'umuntu ariko kubyo mubona urashobora kuvuga ati je nukuri naka kubyo tubona ntaco twomushinja okay tubwire rero mu gihe yoba yigenza neza ubona uyu musore wo mwaka ngahe mu gihe nawe yoba yigenza nabi ubona wo mwaka ngahe cyo kiragoye estima ntangora bisanzwe ugomba kuraba nka doti jiwe ikinora ubwa mbere ni ku bintu by'ubu shaka gusaba inkwano kanaka ugaca usanga uravye amabezwe nta kintu by'ukuri aza kumfasha n'ubwo rubanza k'ibintu byarazimvye ibintu usanga urubanza rukenera amafaranga menshi aho rero noshobora kuvuga ncishije ibintu bugufi uvuga ati wa musore we ubona aho ushobora kuronka nk'umiliyoni n'inusu kubera ibintu byazimvye kubera ibintu byazimvye mugabo niyumviriye ubuzima bagiye kubamwo kuko je sinoba nshaka ngo donc sindiko ndagurisha sindiko ndarondera inyungu n'ivyo bintu bavuga ati kugira tubashigikire ampaye nk'umiliyoni n'inusu no yatora hama nkongereza kuko sintibisigura ko ayo mafaranga iyo nkwano ari yo gukora urubanza oya no kugira ngo nanjye nongerezeko hama urubanza rukorwe mutamu ari ikibazo ukeneye kumubaza aho ni ukuvuga uwo mwaka umiliyoni n'inusu kubera ko ibintu byazimvye dufate nk'umuhungu avuga ati jese nkeneye ibintu by'urubanza nkeneye kuza kumukwa byonyene ntimurirwe muradepansa uburyo bwinshi udafatiye no ku rubanza no kubika kabati
ngomba kubaha inkwano nyene ize ikwiye hanyuma ntwara umukobwa ataba imanza ataki usha umwaka ngahe oya kameme oya vraiment sinoja munsi y'umuriyoni musi murone ntoja Oya, bo kandi aho ni mu gihe yigenza neza ufate yigenza nabi Yigenza nabi n'umukatiye babizi naho woca mukosha nkangahe yigenza neza je bro Woja munsi y'umuriyoni. no umuriyoni nawutora yigenza Aba nabi yigenza nabi namwe wo ushaka kwikurako. oya yigenza nabi ahubwo no mubwira mbere ati genda uvugane n'umuhungu Ayo mushima nayo nyene. naho bavugana ati genda gutware ku buntu ata bintu by'urubanza ndinze ku depana ku buntu je no mutanga